ndakunda kuvuga ko Alvin Smith ndamukunda na wenyene. Mokenzi n'agakobwa keza basha mwe nange murabibona nakana kavukiye mu giti tanzara taki utavuga ibintu byose akoresha ngo bikoreshwa n'inzara uriye kurondera amafaranga mu buzi donc mu kazi mu buzi baba ariko barakora ugasanga amafaranga yabo bariko bayarondera mu kuryamana n'abantu ntuze Mokenzi yigira Zanzibar canke yigira Dubai mikoza ngo yajanywe n'iki dukorane rero abaririmbyi ibanga rimwe ryo gutera imbere muze mubaze Alvin Smith na Mokenzi. Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wowe no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wawe no muri diaspora ndakubwira ngo don't give up. Hama ukabutaraga subscribe kuri Yagatech nagenda gusabe uyikore. Ni moya imwe yo kudusupportinga abantu bumva ko mukunda ibikorwa vyacu abantu bumva ko bon ivyo dukora bibashimisha ni vyiza rugize subscribe kugira ngo tubone ko turi kumwe n'ibindi biganiro tuzosohora uzobona notification ni moya imwe muzo kudusupportinga bien sûr. Hama ni vyiza aussi ko mu biganiro tugenda dukora muragira commentaire si commentaire yo twa appreciate cyangwa ugira iki ushaka kuba babonye akantu mu kiganiro ugasanga uriko aganira na mugenzi wawe ku ruhande mugabo ivuga ati ikintu si ciza vraiment sinagishimye kavuga ati ndashaka muri commentaire kugira ngo la prochaine fois tuze tukikosore cyangwa tuze turabe ingene ibintu vyifashe ngende gaha rero je suis toujours mignonne comme d'habitude sigaye mvuga nka Renalu ngo comme d'hab ngo ni Renalu yes ma fière non moi je suis mignonne kuri micro za Yagatech igituma rero ndabavugisha sometimes nuko hari utuntu twinshi mba nabonye inbox nkavuga nti reka ndabiganire n'abakunzi ba Yagatech TV za muri societe bisanzwe ufite tsumuka bamwe n'umengo turi kumwe n'aba invité turi kumwe n'abasimbizi turi kumwe n'abandi batumire benshi batandukanye ariko ya deux fois tuba dushaka kuba twenyene kugira ngo tubaganirize namwe ibyo mukunda bien sûr. So nje nje kuganira namwe guno munsi sibindi en fait nashatse ko tuganira ku bintu bitatu. Ica mbere nza kuvuga ku baririmbyi, ica kabiri ndaza kuvuga kuri muri societe muri rusangi kungena abantu usanga babanye cyangwa usanga ibintu abantu biyumvira mugabo ico nshaka ca mbere no kuvuga imico y'abantu muri rusangi. Aje nahari tumenyereye mu gihugu canke mu Burundi hariho imvugo abantu batamenyereye gukoresha nk'iyo kwataka umuntu muri groupe y'abantu nk'uko nkaje ukaza nko muri groupe y'abantu ugasanga uranyetase urabwiye ibintu nabi mugabo agira ko byiyumvira mu ukavuga ati why nabimubwiriye mu bantu why ntabivuze turi babiri rero mu mico myiza y'ikirundi ni byiza ko umuntu yabonanye ikosa d'abord umwegera ukamubwira ati ahantu wagize nabi n'ijambo ry'Imana rega birabivuga ubundi nuko tutaba twitaye ku bintu bimwe avuga ko umuntu nimba yagize ikosa umwegera umuhanure nimba byanamunaniye ukabona yarengeje umusange utume ko nk'umugenzi we wo hafi amuganirize komsa ibintu bikagenda neza tiriwe uramwandagaza nko mu bantu nyene uramuvuga nabi. Kimwe mu bintu vya mbere iyo ntango igana mvuga ngo don't give up nuko hari ibintu bica intege bivanye n'ivyo abantu bakuvuga ko ugasanga abantu bakubwiye maybe kuri mubi abandi bakubwiye ko utambuka nabi abandi bakubwiye ko atacu doshikako ugasanga iyo image ifise mu mutwe mugasanga wowe uriyizi ko ushoboye mako yako utwo tujambo bagiye baravuga ugasanga turaguciye intege rero je nkunda kukubwira ngo don't give up. Yes utanga igikorwa gikore vraiment ushike kure. Simbiza gira Maria du muntu nta muntu yarazi ko gira Maria naje ubwanje ndimo ndamukunda ko ndamuvuga kenshi mugabo vraiment simbizi narinzi jewe avant yuko duhura ko twahuye kera narinzi ko ari umuntu nyene kujya kumutura ko mahazo sociaux kabaho kwibwira ngo minyona amezuku naje ariko ndibwira ngo simbizi yamezuku bibi nyene tu mugabo tumaze guhura none nagiye kubona ko ari très sage aussi ari
ari intelligent kandi aussi ari sikuya nyene mubona siko ari vraiment oya abantu batandukanye rero reka kwita ku vy'abantu bakubwira no ku vy'abantu wewe ubona ngo abantu bakuziko ita ku vyawe gwana n'ivyawe kumwe kwa Diwane yavuga ngo ivi niko busy na kazi zangu weje ku kazi kawe witekanira ukore neza urabe kwisigaye bitazogenda fresh je nkora muri entertainment muri rusange abantu dukorana harimo abaririmbyi baririmba gospel harimo abaririmbyi baririmba sekira kugira abandi bose bazizi bavanga indirimbo z'isi je kuko namusi ntazo ndabona sinzi ko kuririmbira isi no kuririmbira Imana byose umwe wese bana inspiration tuhayikura cyo gituma je indirimbo z'isi no vuga ngo ndabona ikintu nashaka kubabwira ni kucerekanye n'abaririmbyi b'abarundi je mu minsi yaje hari hano nari nakubitiye nsanga abaririmbyi baho bari professionnel gusumba abaririmbyi bacu gute kuko abaririmbyi bo hanze bo hanze y'u Burundi aho nari nagiye ntuzopfa kumubona na tujambo twose ntuzopfa kumva yirekura ukuntu avuga iki nsanga ari umuntu akora kaza mu kaje kabare ngo nakanaka kaje kabare nakana kuvuga ko sandi ma projet bakora ku ruhande apa y'ivyo twebwe tubabonamo ngo imiziki aha mu Burundi umuririmbyi aririmbye indirimbo imwe uramutubira no muri emission akubwira ko azashaka cyangwa azoza yaronse umwanya tago akagucereza kubera ko isoko star mugabo gasanga nta nikigenda ciwe nize kwicara n'abantu numva umuntu ariko aravuga ngo je ngo star ngo banyu ngo barya ngo kashareka ngo n'abastare gute ngo abantu ngo sumvye amafaranga bisigura ngo ubu ufise amafaranga ntayavuga ko nawe nyene yari karitapa nta mafaranga yari afise kuko yaba yafise ntayo yari kuvuga mugabo ucubona ko nabo nyene ntibita cane kuri valeur zabo ahubwo basha bitwaza ubwo bitani abantu batanu yahuye n'abantu batanu bakamubwira ngo turakuzi akaje bibaza ngo n'abastar hano je rero twaba duhura ngo bakambwira ngo baranzi sinabahengera n'amaguru kandi je kugira ngo yumva gashike ngana je n'amaguru naje n'amaguru hari gihura n'umuntu ahubwo ati yo minyone niwe nahora mbona ni jewe muga nkumva ahubwo biragucisha bugufi vraiment usanze n'umuntu akuzi nagiye n'iteka rero abaririmbyi rero mu Burundi ikintu je nkundira bamwe ndakunda kuvuga ko ALVIN SMITH ndamukunda na wenyene kubera ko n'umuntu man akora utuntu twose atitaye ku bustare bwiwe mugabo ikintu cyose gishobora kumwijija amafaranga kuko ejo nimwahura agenda n'amaguru ntuzonamuha lift ngo rikora ko bamubonye ngo ALVIN SMITH uzomuvuga gusa ngo ba bustare banyu mugabo arita ku bintu vyinshi ugasanga majena yagiye ngo imodoka yiwe ayipakiramwe abakiriya avuga ati ni bande bagenda mu Bugarama avuga ati ndabatwara none mwari muzi ko bahari lift kandi gitorisha bayaguze arabatwara mugabo murariha rero ntibirashobora kuba ndabikunda kuko araza agaciro k'amafaranga kandi azi ko agaciro nawe nyene ubwiwe simvuze ngo abandi ngo ntibakora mugabo hari abantu bakora bakavyerekana ko bariko barakora bari kuri terrain ALVIN n'umuntu akazi agaha agaciro ndamwibuka akora ku radio aho hari gitwa dufise emission akayikora iwacu akagera no kw'iradio ko nakora umuntu yitayeho nyine ibintu vy'akazi siba abantu bishinga ngo baraye mu kabare ngo baborewe ngo bafise ngo agasibe n'agasibe ngo bafise agasibe ngo bagende barasinzira ngo bari bagira akazi aya naho yoba anwa yibuka ko afise akazi cyangwa akazi nakanwera nko muhira ibintu nyene nk'ivyo twe tugira nyene ntoze comportement ziri nyene z'abanyakazi vraiment abaririmbyi ni juste conseil vraiment nuva no guha ALVIN SMITH rero aranyinspira muri ubwo buryo bwo kuvuga ati reka nkore ejo ntazobimbwa nandi umusitari ejo umusitari bushobora kuvaho mugo ubuzima bugakomeza amahita ashobora kuvaho ariko indirimbo zigakomeza plutôt akazi kagakomeza rero muze mumwigana abaririmbyi mukigenda nyene vyanka bikunda ndimo mucumbagiza raba ko ataruhara mu bifisemo byo kwibaza ko muri abastar hama mugasanga mwibagiye akazi undi muntu nkunda cyane vraiment mbona ni Mokenzi n'agakobwa keza babasha mwe nange murayibona nakana
kavukiye mu giti tanzara take utavuga ibintu byose akoresha ngo bikoreshwa n'inzara nk'udusireye kwine twariviriye ruguru ngataje ntimuca muraba nanje ngo navuye ruguru ngikiniko ya kwaravuga bajya ko gusanga wariye kurondera amafaranga mu kazi urumva wariye kurondera amafaranga mu buzi donc mu kazi mu buzi baba bariko barakora ugasanga amafaranga yabo bariko bayarondera mu kuryamana n'abantu ntuze Mokenzi yigira Zanzibar canke yigira Dubai mukaza ngo yajanywe n'iki ntimubona ko asigara umunyamakuru ntimubona ko asigaye akora muravye ibintu vyinshi ntamubona ko agira amapublicité abantu none muba mwibaza ko bijya bikora pour rien aronka amafaranga turamubona amakampani amwitura kandi ugasanga ntanazimvye ari simple urumva umuntu agerageza kumwaprosha akavuga ati umuntu vraiment ndabona ari simple cane nico gituma ntegerezwa kumwegera kugira ngo dukorane rero abaririmbyi ibanga rimwe ryo gutera imbere muze mubaze ALVIN SMITH na Mokenzi n'abaririmbyi baririmba kandi bakaba bafise nuko babayeho neza n'abaririmbyi babayeho neza tugiye mu legends baje ba Satbi ba Big Fizzo mugabo turiko tuvuga abaririmbyi batari hejuru cyane mugabo batari no hasi mugabo abandi bagerageza kwibeshaho mu buryo bwabo ya rero wowe ukaba uri umustar gerageza ubeho wowe nyene pa kuvuga ngo umva nawe umustar imisi 5 baza kurondera bakubure kubera iki izina ryawe ntwari vyaje umusaruro ntibagerageje gukora kugira ngo izina ryawe rize rigumeho guys bamaso ya nako ntangura ngo tugira ubuntu tubane neza nimba uri umuririmbyi reka kumva ko ca wisuka mu biyeyuramutwe kuburyo ivyo bigutwara ukica ubuzi bw'abandi reka kwitwaza izina ryawe kugira ngo wice akazi k'abandi oyaha umuntu yaguhaye akazi aba yakubashe reka kwigira igihangange nyine umuntu ari ngaho asanzwe abaririmbyi nabo ba gospel asigaye mbona umengo nawe nyine bashaka kubishiramwo urudanazwa cane mugabo nje nkunda umuntu ataba hypocrite urumva nkunda abantu batari hypocrite kujya kuntu nimba wahisemo kuba umuririmbyi wa gospel urimbira Imana atwi Imana ifise mirmoye yo kuduza ibintu byayo sivyo ndakumva ko ugirira jeruzi mugenzi warazi umuririmbyi wa gospel ubonye ifise jeruzi cha bisa nabi kumva kajeruza mugenzi ko yateye imbere biri très dommage birababaje cyane gose so rero nshaka tuganira muri yo way no munsi nari kuba no kumwe n'umuyinvite yandekoneye ngurumva ngo amadeplace mu Kamego twege ngaha tuhaje mu Kamego twene tugira aho tuba kugira ngo dushike ngahanye mugayize ntimugwa mwitwaza ngo amadeplacement jeraje n'amaguru kandi nakubwiye ko ntavuye hafi rero iyo wagize effort ukagenda ugatambuka wova ngo wabuze déplacement gute c'est vrai urashaka kuvuye mu Carama urashaka kuvuye ngo nagize effort ni nk'ahantu basaba ama lift uzi gusaba lift uhagaze mfumisa uri kuragenda basi none nutayironka kumuhagaze ngaho uje bigenda gute tugerageze kwiga kubaho ufite société burundaise iragoye kuba mutazi kwidebrouiller rero débrouillez-vous gira effort nyene créer nyene ibintu by'uwawe créer kugana n'amaguru rega nimba utanabimenyereye vyige byose birigwa so guys ndabakunda nari mignone kuri uri micro za Yagatech TV ndabwe ngo ndabakunda cyane don't give up aho uja hose wamebika gusenga wamekugiza Imana ibisigaye byose biragenda neza kumwe n'Imana byose bigenda fresh sana big up